Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye, abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo, hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. Ndabaramukije cyane abakunzi ba PTV aho muherereye hose, ndababwira ati bonjour canke bonsoir, ça dépend amasaha mugezeko canke n'amasaha nzeko kino kiganiro. Nkuko muvyumva rese na live kuri micro ko vyama misi yose, nkaba ndabafitiye umve ngangira mwamaze kumubona umusore mwiza cyane ameze neza, mwamubonye yuko aratagase kameme. Reka retse mwakire kuri micro za PTV abaramutse yongera abibwire après tuza kumenya byinshi mu byasanzwe akora canke arimo. Turakwakiriye cyane. Ya merci beaucoup. Ya kubanzi n'abatanzi yanitwa blaise journaliste. Ya niryo zina basanzwe banzi ko n'umuntu aba hariya muri zone ya Gihosha, nsanzwe mvuka mu ntara ya Ngozi. Ya c'est comme ça. Mwamumvise abakunzi ba PTV c'est blaise journaliste. Twashaka kumenya tukingaho nyene kubera ko wise blaise journaliste, usanzwe uri mu journaliste canke bimeze gute? Ya nkuko nari mpejeje kubivuga, nitwa blaise journaliste, sije nagiyise n'abantu babonye akazi nsanzwe nkora bahitamo kunyitwa blaise journaliste. Ya nkuko musanzwe mubimenyereye abankurikirana ku mbuga zanje zitandukanye, fise YouTube channel yitwa blaise journaliste TV, shishaka ibiganiro, ndakora ikiganiro citwa extra history. Bo kubatarakora sabone mugende mubikore, ni YouTube yanje na créer haraciye nk'umwaka. Iyo YouTube no kuvuga ku ico kiganiro extra history, nkora documentaire, ndafata nk'amateka y'umuntu quelconque nkamuzana nkamucisha kwa mateka yiwe n'amajambo dufatiye yagiye aravuga, nyimbari n'ibitabo yagiye yandika nkabicisha ko gatoya nkavuga ivyi birimwo. Ya c'est comme ça. Okay, mwumvise yuko asanzwe ari mu journaliste, aravuga amateka y'umuntu, aragira ama recherche, hama akagira ico muvuzeko. Mbega twashaka kumenya mbega wabitanguye ryari vyakujemo gute? Yaje apare y'ivyo hariho boje muhira kuva kera hose tucaruka, papa yarakunda gusoma ibitabo, iwacu hakora hari bibliothèque muhira. Amaze rero kuba hari bibliothèque nanje nakunda gusoma ibitabo cyane. Bimaze kuza uko ntangura kumenya indimi nyinshi zitandukanye, numva umenga nanje noza ndafata ibitabo nkabisoma, mugabo kumva ko no kwandika igitabo ciwanje bikangora, ncafata ayo majambo ari mu bitabo nkaza ndayandika, nkaraya translatinga mu Kirundi, hamare nkaca ndabikora mu kiganiro. Haciye nk'umwaka ntanguye gukora ivyo nsoma mu bitabo nkabigira mu ibiganiro. Ya Okay, uravuze ko usanzwe ukunda gusoma ibitabo hama ukatranslatinga ivyo bigani ivyo wasomye ukabishira mu Kirundi, komse ukacubivuga ko kacushira kuri YouTube channel yawe. Mbega nizahe ntambamye horo kuhura nazo mu gihe uri urakora uko kazi kawe? Ya intambamye za mbere muhura nazo, abarundi barafise basikintu cyo kwigereranya canke ngo nturi nkanaka canke kudashima ivy'iwabo. Akenshi ibiganiro nkora kubera usanga bifitaniye isano n'ivy'abanyarwanda, canke ugasanga dushaka gukora ibisa nk'ivyabaye Ismail mwanafunzi n'abandi benshi batandukanye. Urashobora guca usanga abantu benshi bankompara ngo wowe ngo ntubikora nka Ismail mwanafunzi, ntibamenye yuko twe turi mu Burundi nabo n'abanyarwanda, kandi bajya bamaze imyaka myinshi mu mayo ma documentaire babikora. Je nanje niho ngitangura, kandi urumva ni pole pole ntavuka rimwe ngo aciyuzura ingobyi. Nanje uko marimisi uko nkozi cyambere siko nsubira icya kabiri, kuko hari gihe usanga ku cyambere waradekonye gatoya, ku cya kabiri ugakosora kandi ugasanga ibintu bimeze neza. Iyindi ntamba myisha duhura nuko atabantu benshi badukurikirana, naho tutabura baduca intege, ariko abadukurikirana bo bakaja ko basanga ari ibintu nyene bishimwa, kandi bamwe barantera intege, naho harimwo benshi banci intege, mugabo ntaco bitwaye. Nta bo uwuzi ishashaka ntafata icabonye. Ya aravuze kantu keza cyane, ubuzi ishashaka ntapfa ico
afasha rero mwumva yuko niyo mpamvu akora ijoro n'umutaha kugira ngo azoshike kuco yifuza gushikako nubwo hariho benshi baduca intege siwe gusa natwe baraduca intege batubwira ati ivyo si vyanyu bakatubwira amajambo menshi cyane ariko iyo umuntu azi ico ashaka kuviza arakora n'inguvu nyinshi kandi ejo hiwe haba ari heza cyane usanzwe uri umunyeshuri nko wabivuze ukongera ukaba ukunda gusaba ibitabo ukagira amadocumentaire mbega nibihe n'ikihe kintu bigufasha nko ku mashuri yawe mu kwisunga gusoma ivyo bitabo cyane ya jewe nsanzwe niga mu gisata c'itangazamakuru kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika mw'ico gisata rero kugira buryo bw'umujournaliste birasaba yuko ufise ubumenyi bwinshi kuvyerekeye amadomene menshi y'ubuzima kuko ntiwovuga ngo nzomujournaliste wa sport cyo wibanda vya sport gusa apare y'ivyo jewe nkora amadomene yose ni nkuko kuri iyo chaîne YouTube yanje shobora guhamagara n'umuririmbyi tugakorana ikiganiro hama nka posting abazoja ko kuri Blaise Journaliste TV muzobibona ni vyinshi biriko ico bimfasha nuko ngerageza kongera capacité intellectuelle ya bimfasha kugira ubumenyi bwiyongereye kuko nk'ubu ngiye ndabona nk'abafilozofe benshi ndakunda gusoma ibitabo by'abafilozofe ngiye ndabona rero ivyo bagiye bakora n'ukuntu barutse bigenda bigira nanje bituma ngira iyindi mind y'ukuntu nkura mu bwenge nkabona ibibereye ukuntu mbana n'abandi muri societe ya like that. urumva ni ibintu byiza cyane nk'abakunzi ba PITV murumva yuko office intambwe nziza kandi hageze antukara bishima habigeze ni heza cyane kandi ndabibaze kubona hejo hiwe azuba ari heza cyane twashaka kumenya rero uravuze mu gisata cyuko cha music kukoreramwo nahatari cyane twandashaka kwibariza akabazo cyangwa kamwe cyangwa tubiri uko iyo umujournaliste ugendera amenye tuntu twinshi tuba muri industry y'umuziki cyangwa mu bindi by'inkino cyangwa ibindi bindi nka wewe Blaise journaliste uri kurara umuziki w'u Burundi baravuga bamwe ngo uri Jean nturatera imbere bandi nati ugeze ku ntambwe ishimishije ariko nka wewe nka Blaise journaliste uri kuraba muziki ndundi ubona ugeze ku ntambwe igana gute umeze gute ya ngerageje kuvyanaliza kuko navyo ndabikurikiranira hagufi sivyo gusa n'umupira nawo ndawukurikiranira hagufi tugerageje kuraba muziki w'u Burundi ugeze ku ntambwe ishimishije kuko kera nka Fizzo baririmba mu makondisi yagoye baririmba tama YouTube hari kera nabakidumwe bantu ugasanga isongo yangarana nk'ingozi zabubanza hehe ugahiga nawe wishira kuri radio nawe nakakwirukana mugubu vyaroroshe Dramati arakora indirimbo ya marukwezi karari kwije 1 million views hari gihe nuko kwezi kudashika mu ndwi zibiri gusa bagaca abantu batangura kuvuga ngo yasumvye Satbi views sijo zerekana ko umuntu wari umuririmbyi akomeye canka ari iki kuko bajya afise amateka bakoze ukwabo kandi ico gihe bayakoreyemwo ubu ba Dramati wo habasubiza ndazi ntavyo bogerako yaseko musa gusa umuziki w'u Burundi umeze neza cyane kandi birashimwa ivyo bariko naho gusa utaduga cyane nkuko vyategerezwa ariko gusa turabishima aho bigeze naho benshi bafata zijya beef usanga ziri mu baririmbyi ngo nizibi mugabe bijya navyo biratuma bo bijya baririmbyi ntibabikora nkuko menga barankana ijya bayitwa sondage d'opinion kubaro kugira bagire beef mwebwe aba bakurikirana barabico muvuga ko bobo imbuga zabo n'abantu bakora ku ma TV online bo baba barose ivyo bakamisha mubaha ivyo kurya ya secoms umuziki w'u Burundi umeze neza cyane ya umuziki ndundi umeze neza cyane ugeze ku ntambwe nziza kandi ishimishije twizeye ko no mu yindi myaka bazoguma batera intambwe bakaduza igihugu cacu uko iyo twifuza ko gishika nikirashika ariko turi kumwe twese bizoshoboka kandi bizogenda neza cyane nka Blaise journaliste niwe mu star préféré wawe Bantu boy kame Fizzo kame okay ndayimwaje ko nawe nyene Bantu boy ngaho narinzi ko hava nyene adeko navuga undi mu sinogwa hasi aya ni ku mutima Big Fizzo ni kintu canke kimwe canke bibiri umukundi Big Fizzo nuko ari we muririmbyi dufate yagerageje kuguma ku gataka ku Burundi kandi yakoze kuva kera nayo ma social media ubona ataragera kuko nka YouTube yaje entre 2005 ico gihe Fizzo barabaririmbyi bakomeye n'abaroriro kameme niwe muririmbyi yakoze kera kandi agisigaranye hit bisaba sinuko afashe mu mugongo cankwe ari we umuziki w'u Burundi buhagazeko niyo mpamvu rero urumva ntawo kwa nkumuri legend ngo akunda umwana ya ibintu byiza cyane Big Fizzo niwe vraiment yarakoze neza cyane kandi nuba aracabikora aracafise inguvu yo gukora acarimba neza kwa kundi nyene vraiment ahari yubaho cyane abikora neza cyane gose wewe uri umujournaliste nko wabivuze ariko avyigira
bifitemwo ubushobozi canke ubumenyi bwinshi butandukanye na twebwe tubikora tutavyigiye ariko hari igihe usanga abantu benshi nka mwebwe mwavyigiye ugasanga ari bariko babikora ko bitajanye canke uko bitari nikihe kintu wohanura nk'abo bantu abo icyo nabahanura ni uko bokora umwuga misi yose bisunze amategeko yawo kuko baravuga ati uja mu ishyamba utazi ugaca uca inkoni utazi mu gihe rero ugiye mu kintu basi utabanje gutohoza ivyacu urumva ucugwa hasi nyene iyo rero bimaze kuba uko nohanura abantu bose mushaka kwinjira mu kintu icyo ari cyo cyose apare no kuvuga muri journalisme canke mu muziki mubanze kuza muratohoza kameme mubaze taho ngiye bimeze gute ugende ufise connaissance kameme nico nabahanura uri umujene hariho abandi bajene bariko badukurikirana muri PITV basanzwe ari abakunzi bacu benshi cyane kandi ndabizi n'akahe kantu bahanura wavuze yuko uri umujournaliste kuko uri kuravyigira kandi ariko hariho abandi usanga bafite izo mpano ariko batariko barazikoresha cyangwa bakaba bafite nk'izindi mpano zitari z'ubujournaliste bakaba bafite nk'izindi zindi n'akahe kantu bahanura ku ntumbero yuko bakora amaboko mu mpuzu urumva twabajene ikintu twe kenshi kitwica no kutamenya impano zacu tumaze rero kuba tutamenya impano zacu no kuzidevelopa biratugora jewe kuva kera narashaka ko mu journaliste nico gituma muri secondaire nize range kuko naguma nitegura kuzoba mu journaliste misi yose urumva nararosa akaryo kuko uza ndaca ku radio menshi atandukanye ndahamara nka desomene gusa nkavuga ati ndahakuye ubumenyi bukeya ivyo byose nabifashwamwo nuko numva shaka ko iyo mpano yanje yo kuba umumenyesha makuru no idevelopa niyo mpamvu rero we wumva waribuze basi gerageza utumuja ku ma social media kuko abajene benshi mwino gihe dufise ama smartphone agezweho mugabo ugasanga uguze nka smartphone ya 400,000 ariko ugasanga iyo smartphone wewe nta n'igihumbi kwinjiriza ivyo bintu rero birateye agahinda ku bajene bubu gerageza basi utumuja ku ma social media ugerageza kuraba ibintu byo kwinjiriza hako basuguma wicaye mu gudevelope basa kantu ko kwinjiriza amahoveni na make kuko abajene bubu basi bavuga ngo turabanebwe gusa so kuvuga turabanebwe ahubwo no kutagira mind y'ivyo dushobora gukora mumva yuko abajene mukwiye kuva hasi mugakora mukamenya impano mufise après mugaca muzikoresha nko kugira muzungukemo canke muzivyaza umusaruro sinzi rero Blaise ko afise akantu yohimiriza abakunzi biwe kugira ngo mu supporting d'abord kuri YouTube channel yiwe wandike Blaise Journaliste TV ucubona channel yiwe cugira subscribe d'abord rero sinzi akantu afise yobahimiriza kugira ngo mukwikirana ko birenze nko bavyitwa akajambo kagasunika rugi d'abord bimaze rero ivyo je ico no himiriza abantu mwese munkurikirana kuri YouTube channel yanje ya Blaise Journaliste TV nuko mwoja kuko ntavyera ngo de kandi abarundi n'abantu bagaya cyane kameme turabizi nyimba ari kitagenda neza pana guca kuri phone ngo ndondere cha muri commentaire ya YouTube uje kuvuga ati aka kantu mu kiganiro gitaha uzuga kosora ivyo bikagenda uko muje ko mwese ni Blaise Journaliste TV uraja kugafollowinga hama uko nshishije kiganiro burindwi urumva ni hebdomadaire burindwi ndahacisha ikiganiro gishasha wewe uragenda ugakora sabone kugira buri munsi ndahacishije extra history uhore wabibonye cyangwa hari ikiganiro citwa duhane ivyiyumviro nkunda gukorana n'abaririmbyi batandukanye vyose ukagenda wabibonye nk'ubu nahora muri media tour Ingozi nahora nkorera kuri radio Muco FM ndafise ibiganiro nakoranye n'abaririmbyi benshi b'Ingozi murashobora gucamo bibona kuko ndiko ndayiposting ubu vyose muca mugenda kuri Facebook naho ni MC Blaise ucuhita ubona logo yanje niko wakundi nyene vyose ni follow abakunzi ba PTV rero kino basaba no kugenda kuri channel yiwe mukagira subscribe mukagenda muri commentaire mukamusupportinga nimba ari icakoze neza mwabwa courage nimba naho mona arakuye gukosora mukamubwira mu kinyabufura niko bavuga mu kinyarwanda hama mumfashe tumushimire cyane ku mwanya yaduhaye tukayaga katubwira byinshi mu byasanzwe akora twizere ko neza canke hirya yejo twamwikora ko azoza akatubwira kuvyo ageze ko canke kuvyo asanzwe ari mwo turagushimiye cyane merci beaucoup mwakoze nshimira n'abantu biyumviriye kugira iki cyiyumviro ca Peace International TV ni ibintu vyiza cyane nabonye mu aba boss benshi barakwiye ko investisa mu ibintu kameme kugira ngo turabe ukuntu impano z'abajene twozi developa kuko mwavuze ko abajene dufise ikibazo ariko ibintu navyo biradufasha kuko umujene ni bumva nka je mfise ayo ma projet ntihazobura umuntu eja ngo mwambwire ati ngo nanje unkorere ahi wanje kuri YouTube channel yiwanje nanje ufashe ku ma TV online cyangwa ku radio yiwanje c'est comme ça
ndasavye rero ndanishimitse yuko abantu mwese mufise ico mwokora kugira ngo iyi industry yo mu Burundi igerageze kuduga kugira ngo natwe abajene twibone dushimira aba boss biyumviriye kugira kameme ino mbonesha kure kugira ngo babandanye bongereza amakipema hamwe uzosanga tugira deba ivanga hana hariya bana turi kundi nyene y'abantu ari ibintu bimeze neza turabashimiye rero tunashimira abantu mwese babakurikirana kugira ngo nabone ntimuzoze muratamba mwirorera kameme ego ya abakunzi ba PTV ndabashimiye cyane humurere hose murazi ko ndabakunda cyane mu bandaye muryoherwa mu bandaye musapotinga n'ibikorwa byacu turabakunda cyane ciao